kazi kiwe nako kuneka canke kurondera abantu mu kinyarwanda bavuga mu kinyarwanda basevya igihugu canke bavuga igihugu cabo nabi canke baronderwa n'ico gihugu. Rero ambasade mw'ico gihe kubera nk'iyo ufashwe ariho uca mw'ico gihe nico gituma abantu bacavuga ko ari ambasade kurondera, mugabo ntuburonderwa na ambasade, urumva uburonderwa n'ico gihugu cawe. Ambasaderi Sale nagomba ngaruka mvuga yuko igihugu cose akenshi iyo gifise liste y'abantu nkawe kirabandira, mugabo si Burundi n'u Rwanda gusa na Amerika umenye yuko nayo nyene ibikora yohoriza gufata abantu iyo yakoresheje abahungiye mu Bushinwa n'abahungiye mu Burusiya. Donc ibyo bijanye n'umutekano abaronderwa n'igihugu runaka. Donc gituma nekaruze ko nuko mugenzanje ari byo yashikirije uko Rwanda rubikora. Donc reka mpere kuvyiza mfatire ku Rwanda gusa. U Rwanda abanyarwanda abenshi abari hanze barashima ko u Rwanda rugerageza rugaha amapasiporo abanyarwanda batiriwe barataha mu Rwanda. Buryo ufatiye kuri kahise ku u Rwanda nico gihugu cari gushiraho nk'ico no kwita itegeko rivuga yuko buri munyarwanda wese azoteza gutaha akaronkera pasiporo mu Rwanda. Ariko bo bageze ku rugero bavuga ati umunyarwanda wese ataco yagirizwa atagira araplayinga pasiporo akayironkera mu gisagara runaka abarimwo, haba nka Pretoria haba bari Burayi bakayibaherayo. Agiye kutumenera amabanga no mwase w'igihugu, mwasa duteye yomenya aho yomenya inguvu zacu ziri aho turi naho inguvu zitari. Urumva mw'ico gihe rero niho nagomba ngaruka mvuga yuko igihugu cose akenshi iyo gifise liste y'abantu nkawe kirabandira, mugabo si Burundi n'u Rwanda gusa na Amerika umenye yuko nayo nyene ibikora yohoriza gufata abantu iyo yakoresheje abahungiye mu Bushinwa n'abahungiye mu Burusiya. Donc kubera n'ivyo bihugu bikunda kubakingira ikabarondeza imyaka n'imyaka mpaka bafashwe. Urumva rero ico cyo kurondeza siritu ujya muntu uba wimvira ati uyu tutamufashe azodusesera gatabi, ico kirakorwa n'ibihugu. So ikaze mu kiganiro c'imvo n'imvano cyo kuri wa gatandatu igenekerezo rya 20 ukwezi kwa gatandatu mu 2026. Uyu munsi tuganira ku kazi k'abaserukira ibihugu vyabo mu makungu. Amasezerano ya ONU agenga abaserukira ibihugu vyabo mu bindi bihugu nayo mu gisagara ca Vienne muri Autriche yo mu 1961. Aya masezerano arerekana neza ico baba bajejwe, ivyo barekuriwe gukora n'ivyo babujijwe. Aba bagenwa n'ibihugu baserukira bakarungikwa mu bindi bihugu canke mu mashirahamwe mpuzamakungu, ariko babanza kwemezwa n'ivyo bihugu barungitswemo. Igitigiri cabo kigenda gihindagurika ku bihugu hashingiwe ku nyungu biba bifise aho babarungitse. Mu ntango ubuserukizi bw'igihugu bwibanda cane ku nyungu za politiki, ariko muri kino gihe hari ibiriko birahinduka aho ibihugu bimwe bimwe bisa nibitanguye gushira ubuserukizi bwavyo mu bihugu bubonamwo inyungu z'ubutunzi. Ikindi nuko kubera iterambere ry'ubuhinga bwa none abahinga batanguye kuvuga ko mu bihugu bimwe bimwe hashobora kugabanywa abakozi b'ubuserukizi ku mvo z'ubutunzi, kuko ivyo bahora bakora bishobora gukorwa n'abakozi bato bato bagenzurwa n'ubuserukizi buraba ibihugu 3 canke 4. Ariko rero hari n'ikibazo cabo baserukira. Vyukuri akazi k'ubuserukizi bw'igihugu mu kindi gihugu kanaka na kahe bafasha iki abanyagihugu babo baba muri ico gihugu? Igihugu nyezina carungitse ubugiserukira cunguka iki uravye uburyo bukoreshwa haba ku bakozi canke ku nyubako? Nibihe bintu yemerewe gukora n'ivyo abujijwe mu gihe akiri muri ayo mabanga? Ibi ni bimwe mu bibazo tuza guca hirya no hino muri kino kiganiro c'imvo n'imvano mwateguriwe kandi mugiye gushikirizwa na Siriake muhawe nayo. Muri kino kiganiro rero tugiye kuba hamwe n'abatumire babiri. Uwa mbere n'umusesenguzi Dr. Zeno Ndayisenga yigisha kuri kaminuza ya Pretoria. Nkaba ndamuramukije. Nanje ndaramukije abarundi n'abandi bose bariko barakurikirana kino kiganiro. Turi kumwe kandi na Ambassadeur Sale Habimana yahoze aserukira igihugu ciwe c'u Rwanda mu Misiri. Nawe nyene nkaba ndamuramukije. Naye ndabaramutsa cyane, nkanaboneraho kuramutsa abavandimwe bose badukurikiye cyane abiwacu mu Rwanda. Ego, murakoze cyane kuba mwitavye kino kiganiro. Mu gutangura kino kiganiro rero nashaka mpijambo Zeno mu majambo make atubarira iciyumviro c'uko ibihugu bigira ababiserukira mu bindi bihugu caje. Zeno ijambo ni gwawe.
ambasade zatanguye mu kinjana ca 15 neza na neza mu mwaka novuga w'igihumbi n'amajana 455 byatanguriye mu Butaliyano ahitwa i Genoa, mu Bataliyano bahitwa Genova, mu buraruko bushira uburengero bw'Ubutaliyano. Imbere yuko hubakwa ama residence cyangwa ama ambassade hariho ico twita ama empire, hariho nka empire zikomeye ku isi cyane nka empire ya Mesopotamia, empire ya Misiri canke empire y'Ubugiriki, canke izo empire zose zaratuma intumwa ku bayobozi b'empire iyi canke ku yindi kugira ngo bagire ico basezeranye na cane mu bijanye n'ubudandaji. Ngarutse rero hahandi mu kinjana ca 15 ibindi bihugu by'Uburayi dufate nk'Ubufaransa, Espagne, Ubwongereza bwaciye bwo bufatiraho kuvyo ubwo Butaliyano bwari bwakoze, nabwo buca butangura kubaka ama ambassade hagati novuga yabwo no hagati y'ibindi bihugu. Meze nk'usimba gato nza ejo bundi nko mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1961 nk'uko wari wabivuze, niho novuga umuryango mpuzamahanga wa ONU niho hatangura gushigwaho ico bita immunité nka immunité diplomatique ya kuba babaserukira igihugu iki canke n'ikindi. Ni naho hanongekanye n'igitigiri c'ama ambassade biciye muri kijya wari wise Vienne Convention, amasezerano ya Vienne. Ego ariyo novuga yegurira ubudahangagwa kubaserukira ibihugu. Novuga yuko hari gihe gaca mu gasanga ubuserukira igihugu kicanye muri kiri arafashwe naho nyene bitabirekuwe. Nk'akaroro twotanga mu mwaka wa 2013 umudiplomate wo mu Rusiya yitwa Dmitry Bourdain yarahagaritswe ihage muri Netherlands mu gihe abo bari bahamagaye abapolisi, gusa nyene barafise ukuntu babikemura kuko baba basanzwe bafise burya budahangagwa ntibahanwa cyane kujya ngo novuga nkundi muntu afashwa afise ubwo budahangagwa. Ati none ku isi tuvuge ati hoba hari ambassade zingana gute? So umuntu afatiye yisunze ku biharuro novuga ubushakashatsi butandukanye bwerekana ku isi hoba hari ama ambassade ari hagati y'ibihumbi 3 n'ibihumbi 3,500, ariko rero zimwe ziguma zugururwa izindi nazo zikugara, bisigura ko ico gitigiri gishobora guhinduka umwanya waro wose. Ikindi no umuntu yotanga mu ntangamara umuntu avuga ati mbega ni kihe gihugu novuga muri Afrika cyo gifise ambassade nyinshi? So igihugu muri Afrika cakiriye ambassade nyinshi dufatiye ku biharuro bigaragara ni Afrika y'Epfo, aho umugwa mukuru wa Pretoria ariwo ufise ambassade nyinshi kandi n'ibindi bisagara biri muri Afrika. Hanyuma umuntu afatiye nko ku gihugu gifise ambassade nyinshi ku isi ubu tuvugana novuga ko Ubushinwa aribwo buzi imbere, aho bufise ambassade zirenga gato 173. Amerika igakurikira aho usanga ifise ambassade zirenga 168. Ubufaransa 158, hanyuma Ubwongereza 156, hanyuma Ubuyapani nabwo bwakurikira aho bufise 152. Mugabo rero muri Afrika turavye igihugu gifise ambassade nyinshi naho za gusanga Afrika y'Epfo ariyo izi imbere, aho ibiharuro vyerekana yuko ifise ambassade zirenga 100 mu bihugu bitandukanye havyo muri Afrika n'ibindi byo kwisi. Egypte irakurikira, hanyuma gaca hakurikira na Nigeria. Hanyuma tutuje mu karere wacu ni ikihe gihugu gifise ambassade nyinshi? Turabona ko ibiharuro biva mu bushakashatsi vyerekana yuko Kenya ariyo iza imbere aho ifise ambassade zababa 100. Tanzania novuga ko ari igitigiri c'umugabanya kuko ifise ambassade 24. Ya umuntu kandi yokubaza ati mbega iwacu ho i Burundi canke Rwanda gute? Mu Rwanda ibiharuro vyerekana ko bafise ambassade 41, ariko muri izo ambassade usanga bafise ukuntu banoma aba ambasaderi batandukanye kugira ngo bongereze igitigiri c'abaserukira bwa mu bihugu bitandukanye. Hanyuma iwacu i Burundi naho umuntu yisunze ibiharuro bigaragazwa n'umushakashatsi barerekana yuko Burundi bufise hagati ya ambassade ya 15 na 28, ariko rero kujya nabivuze kare ico ni igitigiri gishobora kugenda kirahinduka. Hanyuma nko ku mugabane wa Afrika nkiri ku Burundi bafise nk'ama ambassade novuga ambassade yo muri Afrika y'Epfo Pretoria, ambassade iri Addis Ababa Pretoria, ambassade iri Nairobi muri Kenya, ambassade iri Kinshasa muri Congo hakurya, na ambassade iri muri Egypt ni Kigali na Tanzania hamwe na Zambia.
donc Uburundi kandi burafise ambasade novuga muri Amerika, aho ufise abambasaderi babiri, uwuserukira Uburundi muri ONU hamwe n'uwuserukira Uburundi muri Amerika. Muri ikibazo kijanye n'uburyo bakoresha aho turaza kuhashika ivyo nivyo nari mbanje gutanga mu kangamara aratwerekanye ukuntu novuga ambasade uko zavutse. Mw'ijambo rimwe rero ambasade zavutse mu nzira y'urudandazwa, mu nyuma birahinduka zija mu nzira novuga ya politike. Mu nyungu za politike. Yego, uravye isi rero ikiragira nko tuza kubinonosora muri kino kiganiro, ubu hageze aho umuntu ashiraho mu ambasaderi yisunze inyungu novuga economique. Zeno aho turaza kuhashika, reka tubanze twihweze koko igikorwa nyezina c'ubuserukizi. Duhe ijambo ambasaderi Sale yayigize kuba userukira igihugu c'u Rwanda mu Misiri, atubwire ibikorwa mu by'ukuri abaserukira ibihugu byabo baba bajejwe. Sale. Murakoze cyane. Mbere yo kuvuga ibikorwa cyane cyane abambasaderi bitaho, reka nanjye nongere ku mateka mvuge nko yarabivuze yuko mu kinyejana cya 15 burya mu Butaliyani hari imijyi yigengaga nka Venice, Florence na Milan. Iyo mijyi yagiraga abantu bahagarariye hirya no hino, aho bari bafite inyungu nibura by'igihe gito. Nanone mbere y'ibyo wakongeraho n'amateka y'amadini. Twakwibuka ubwami bwa Salomo bwagize diplomasi ihambaye cyane, kuko bwari bwaraguwe na se Dawudi. Hanyuma bwagize diplomasi ihambaye aho intumwa za Salomo zajyaga hirya no hino ku isi. Reka tuvuge wenda nko muri Sudani yemwe na Ethiopia, kujya kumvikanisha impamvu ibyo bihugu byatanga imisoro ku bwami bwa Salomo. Hanyuma intumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imana imwishimire impundagazeho amahoro n'imigisha, nawe yagize intumwa yohereje mu bwami butandukanye hirya no hino. Twavuga ubwami bwa Romani yohereje intumwa, ubwami bwa Persi, Iran none hangaha yohereje intumwa. Aho ngaho intumwa zagezeyo. Ibyo rero birakuzana bikageza mu myaka y'igihumbi kimwe na magana inani na cumi na kane yemwe n'igihumbi kimwe na magana inani na cumi na gatanu, nyuma y'intambara za Napoleon, mu mujyi wa Vienna, Austria, ikiswe Congress cyangwa Congress of Vienna, hashyizweho imirongo migari y'uburyo ibihugu by'Iburayi bizongera kubana. Ayo ni amateka agaragaza yuko mu by'ukuri za ambasade ntabwo zije none hangaha. Hanyuma za ambasade aho nkeka ibikorwa byazo n'ibyagiye birahindagurika. Nibyo ngezeho. Ni ukuvuga ngo za ambasade zikorerwamo n'abambasaderi, abo nibo twakwita intumwa nk'uko twazigaragaje mu mateka. Hanyuma ibikorwa byabo rero mu myaka yose byagiye bihindagurika, ariko none hangaha ibikorwa byakora muri ambasade akenshi ni ukurengera inyungu z'ibihugu byabatumye, cyane cyane byumvikana neza yuko ibyo bihugu bihagarariwe n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu afite imirongo migari akakohereza akavuga ati genda uhagarare igihugu cyawe, umpagararire muri kiriya gihugu, ariko uzita kuri ibi n'ibi n'ibi. Byitaweho none hangaha rero ni iby'ubukungu, ni gufasha abaturage b'igihugu cyawe aho ngaho ukorera. Hanyuma ambasade burya mu magambo make ibikorwa byayo ni idirishya igihugu cyawe kiberamo ibindi bihugu, ni n'umuryango ibyo bindi bihugu byinjiriramo bigana mu gihugu cyawe. Reka duhere kuri ico cambere c'ingene aba ambasaderi ubuserukizi baheza bakarangura ubuzi bwabo iyo bagiye guserukira ibihugu byabo. Duhere cyane cyane nk'abanyagihugu baba bagiye muri ivyo bihugu, abafasha iki? Ni ryari ambasade ishobora kubagoboka? Reka mbere ku kibazo ca nyuma. Ni ryari ambasade ishobora kutabafasha canke kubanka? Hanyuma ico kibazo cenda gifatanya n'ikibazo kijanye n'abantu baba muri diaspora, abo twokwita impunzi. Mu bisanzwe uba hanze y'igihugu cawe ukaba ufise ikarata ikuranga ko uri impunzi, mw'ico gihe usanga ataho muhurira na ambasade. Ambasade iyo ugiye kuyitura irashobora kugufasha, dufate ugomba nko kuwipfuza gutaha iwawe, mugabo ntishobora kugufasha ikindi kintu na kimwe, kuko mw'ico gihe muba muri novuga mu mice ibiri. Wewe uri impunzi uba uri munsi y'amategeko y'icyo no kwita HCR canke UNHCR,
hanyuma ambasade nayo igakorana n'abafise amapasiporo. Muri ico gihe rero ambasade iba ifise uburenganzira bwo kutagira ikigufashije kuko tugiye no ku rundi ruhande nayo nta nubwo ibikwishimiye kuko mbona sinovuga ngo warayitukishije mugabo yo yiguhimiriza gutaha, irakubwira ati no taha, hanyuma ureke kuguma witwa impunzi, ureke kuguma, kuko iyo igihugu runaka gifise igitigiri c'impunzi nyinshi niceyi kuri ico gihugu. Muri ico gihe rero urumva ambasade irakwihakana. Ikindi uwundi muco ugira kabiri waho ambasade ishobora kwihakana n'abantu baba bakoze ibyaha by'agahomamunwa mu kindi gihugu, hanyuma barabagira ico kwita nka amatohoza, ambasade ikemera ati by'ukuri uwo muntu wacu, mugabo turatanze uburenganzira ko yofungirwa ngaha canke ko muduhi wacu tukaza kumufungirayo. Muri ico gihe urumva naho imigenderanire baravuga ko ata kinini bashobora kugufasha. Hama nje kukiya icambere ni ryari bakwitaho. Ambasade akenshi nkuko uyu turiko turakorana ikiganiro yabivuze ko ari idirisha canke umuryango uyu acamwe agiye mu kindi gihugu canke kindi gihugu gigomba kurunka abandi wanyu. Abantu ba mbere yitaho ari abantu baba bafise amapasiporo nishashara bagiye muri ico kindi gihugu barimo bakoresheje visa, baronse uburenganzira bwo kuja muri ico kindi gihugu mu mategeko, bagiye mu mategeko n'amategeko. Ego ambasade zirabitaho cyane ku byo maze kubona canke abo tumaze kuvugana, barashiramwe inguvu ukabona yuko by'ukuri bamwitayeho, ukabona yuko naho uwo muntu aba ari mu makosa cagihe baraza rero bakamuryamako bakagerageza kugira ngo bamere nk'abahashika kugira ngo barabe ukuntu uwo muntu boshobora kumufasha. Ego kumushikako canke agwariye nk'ahantu mu bitaro, n'ico gihe wa muntu atelefone akavuga ati mumpagiraho muri ambasade bifise ibisata bashobora kugenda kura wa muntu hanyuma bakamufasha kuba bishoboka. Mugabo rero hari igihe ushobora gusanga bishika ugasanga ambasade ntifise ico no kwita database, novuga y'abanyagihugu bose, urutonde rw'abanyagihugu ba muri ico gihugu. Nizo ngorane rero ukunda gusanga kuma ambasade y'abanyafrika, aho usanga bagenda guserukira igihugu muri runaka mugabo atazi igitigiri cabo aserukira kiri muri ico gihugu. Uco usanga rero nk'umuntu bambwiye ati ari umuntu dofashe yagize iki, hari umuntu yapfuye, bakaca babona basize ko ikimuranga avuga ko yari wo mu gihugu runaka. Umuambasaderi acavuga ati biragoye ko no umenya kuko ntabwo mu twari twahora tubona nk'akaroro nka ambasade y'u Rwanda yo rikunda kubwira abantu ati none twebwe turabatuma ko mu nama ntimuze mugabo bivanye na kahise k'igihugu hari habatinya nk'akarorero to nkavuga ati none umwe kututabona mu nama murabaye gutyo mugabo si n'akarorero ntanze no ku yandi ambasade no ku bindi bihugu. Rero wanshaka pana bihugu byo muri Afrika n'ibihugu by'Uburayi biranezerwa cyane iyo uva muri cya gihugu hanyuma ukagira ico no kwita regular visit kuri ambasade yawe, ukabaha update aho uri n'ivyo uri kurakora, gutyo uhuye n'ikibazo runaka barakwitaho. Rero birashika rimwe na rimwe ugasanga rero hariho n'ico no kwita kategori y'abaambasaderi badatahura ico baba baragenwe. Narijya ubona ko muri Afrika aba ambasaderi kenshi babashiraho bisunze imigambwe baturukamo ya politike, ugasanga bamwe babasizeho badafise ubwo bumenyi bwo gutahura mbega guserukira igihugu nitahiki. Wanashaka n'imbere yuko barungika barabagirisha formation bakababwira ibyo bazokora, ariko uravye imikorere y'ivyo bakora rimwe na rimwe usanga ihushanye nuko bategerezwa kubikora. Rero urabizi yuko no kwishura abantu badakora kumwe, no muri societe abantu ntibakora kumwe, hari abo usanga babikora neza n'abandi usanga baba nyagihugu baserukira babidogera gushikaho usanga bavuga bati uyu muntu gayemwe bazomuhindura ryari. Ego hanyuma ikindi Zeno uvuze gutyo muri iyo migwi y'abantu baba muri ico gihugu hari kenshi bikunze kuvugwa yuko hari bamwe usanga bahigwa n'amaambasade. Ivyo byo biba byagenze gute? Umbabarire manze ntera inyuma. Igihugu cyose kirafise iperereza canke igendereza, intelligence mu Congereza canke documentation mu Gifaransa. Hariho rero novuga igisata ca documentation gikorera hagati y'igihugu n'igisata ca documentation gikorera inyuma y'ico gihugu. Iyo igihugu kikurondera canke gifise ico kikwagiriza wagiye ukoze ari nka crime canke hariho nk'ikintu babona yuko wewe kweri uriko uratuma igihugu cabo gicafuka canke kitagira ishusho nziza canke ubabeshera bakakurondera bakakubura muri ico gihe baca bikora kuri za nzego bakarondera ukuntu bokuronka. Rero buri ambasade nayo iba ifise umwe muri bajya batumye ajejwe muri ico gisata, ujejwe gukora nuva gutohoza nakatwombona gute akora mu buserukizi. Yes canke akwikeka canke ambasade igashiraho umuntu nta wundi muntu numwe amuzi
ugasanga uwo muntu nta nubwo akora muri ambasade mugabo arabihemberwa akazi kiwe nako kuneka canke kurondera abantu mu kinyarwanda bavuga mu kinyarwanda basevya igihugu canke bavuga igihugu cabo nabi canke baronderwa n'ico gihugu. Rero ambasade mw'ico gihe kubera nk'iyo ufashwe ariho uca mw'ico gihe nico gituma abantu bacavuga ko ari ambasade kurondera mugabo ntuburonderwa na ambasade urumva uburonderwa n'ico gihugu cawe. Ambasaderi Sale, nk'uko twabivuze kuva mu ntango wewe wize guserukira igihugu cawe, ibi nk'ibintu mwakoze byo guserukira abanyagihugu cyane cyane nk'ibintu novuga nk'ibibazo mwagiye mutugwa by'abanyagihugu baba mu bihugu wagiye uracamwo by'ingutu nk'uko bivuga mu kinyarwanda, ni nk'ibihe mugahangana nabyo ugasanga ni ibintu koko mukwiye gutorera inyishu? Ni ikibazo cyiza umbajije, ariko nibaza yuko nta bibazo by'ingutu umuntu yavuga kubera ko uwakohereje kujya kumuhagararira na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga iteka ryose abakuri hafi. Nta na kimwe rero wumva yuko cyakuremerera kubera yuko ufite abagufasha mu rugo iwawe aho ukomoka. Nagira nti rero ahubwo ibibazo umuntu yakwibaza ni ibibazo byatanze umusaruro mwiza bigatanga n'isura nziza ku gihugu waba uhagarariyemo. Wenda nari nagira muri Egypte, ariko muribuka intambara yabaye muri Egypte, u Rwanda rwohereje indege iva mu Rwanda iragenda ifata abanyarwanda ibagarura mu gihugu. Abenshi muri bo bari abanyeshuri, intambara irangiye barongera boherezwa ku ishuri. Muri Libya niko byagenze, intambara yarahabaye, indege ntabwo yagiyeyo, ariko igihugu cyakoresheje uburyo bwacyo bwihariye. Abanyarwanda bari bariyo cyane cyane bari abanyeshuri, nanone banyuzwa mu bihugu bitandukanye harimo na Turukiya, bagera i Kigali, intambara irangiye basubira muri Libya. Ibyo rero kandi ibyo bikorwa byose babitunganywa n'ubuserukizi cyane. Ibyo ni ibikorwa navuga n'ubusanzwe bikorwa na za ambasade. Iyo za ambasade zamaze gufungurwa mu bihugu runaka, akaba ariyo gahunda kenshi u Rwanda rugenderaho mu kwita ku baturage barwo bari hanze yarwo. Nta kindi navuga gikomeye uretse kwita ku munyarwanda mbere ya byose, kumworohereza kugera ku byo ashaka byose n'uburenganzira bwe, harimo gufashwa gukora amatora, harimo guhabwa ibyangombwa atagowe, harimo gufashwa rimwe na rimwe iyo hari uwarwaye kugezwa mu rugo ngo ajya kwitabwaho n'umuryango we. Ivyo byose rero ni ibikorwa mu by'ukuri ambasaderi w'u Rwanda hanze y'u Rwanda yitaho cyane. Mbere ya byose ni umuturage ku isonga. Ariko rero munajejwe n'igikorwa nk'uko Zeno yaje kubivuga cuko mu ambasade navuga mu buserukizi haba harimo igisata canke umuntu ajejwe kuraba inkozi z'ikibi zaje ziva muri icyo gihugu kugira ngo zifatwe, aho kenshi na kenshi usanga bitera navuga impari. Nje siko mbyibaza ku Rwanda, siko mbyibaza kuko za ambasade zacu hirya no hino akenshi buri mukozi wese uri muri ambasade aba ashinzwe kureberera no kwita no kurikirana no kumenya ngo umuturage wese amerewe neza. Hanyuma yemwe n'uwaba yarahunze, iyo atabazwa ibyaha uwo ari we wese asurwa n'abanyarwanda bagenzi be, cyane ko twebwe nk'abanyarwanda batura hanze y'u Rwanda akenshi bakunze kuboneka mu miryango yabo. Iyo miryango yabo rero abayobozi b'iyo miryango bakunze kuza muri ambasade bakagirana ibiganiro na ambasaderi. Abo nibo ntumwa za ambasaderi kuri abo banyarwanda, kandi abo ngabo noneho bahura na buri wese, bahura n'umunyarwanda utandukanyije impamvu na mugenzi we kuba ari hanze. Abayobozi rero akenshi ukunze gusanga rero bakora iyo mirimo ambasaderi akabaye akora yo kumvikanisha ibyiza by'u Rwanda, yo gusaba abantu kuza gusura u Rwanda. Yemwe urayibona ngira ngo ni ibintu bisanzwe, niba mukurikira neza mujya mubyumva. Hari gahunda zibaho z'abantu baza gusura u Rwanda, yemwe rimwe na rimwe batanukunze, ariko kubera yuko abandi banyarwanda babana nabo hariya, abayobozi babo bakorana na ambasade bakabwira ambasaderi akabwira igihugu ko abantu runaka bazaza mu Rwanda kuza gusura, nubwo batemera iby'u Rwanda bazaza basure, ariko bazanafashwe gusubira aho bavuye. Ibyo biraba rwose, ntabwo bitugora, ntabwo bigora igihugu cyacu, kubera yuko ni gahunda igihugu cyihaye cy'uko uwakivuga neza n'uwakivuga nabi bose bafite uburenganzira bungana kuri icyo gihugu. Hanyuma buri wese akigishwa, wabyumvaga nabi akabyumva neza, n'ubyumvaga neza akarusha kubyumva neza. Niba ndakumva neza biriko biragaruka hamwe Zeno yahereza kare yuko uyu munsi ivyerekeye ambasaderi ahanini bashimikira ku nyungu z'igihugu gusumba kuri politike nk'uko byari kera. Inyungu z'igihugu nizo za mbere ya byose n'ubusanzwe, uko nabivuze. Burya ambasade ni idirishya
igihugu cyawe kiboneramo amahanga n'urugi ibindi bihugu byinjiriramo bigana mu gihugu cyawe. Ni ukuvuga ngo rero ikiriho none aha ngaha cyane ko n'ibibazo bikomakomeye cyane kera byabagaho ubu ntabwo bikiriho. Ikiriho none aha ngaha rero ni ukureba mbese igihugu cyanjye kizabona iki muri iki ngiki, igihugu cyanjye kizatera imbere neza gishingiye kuri iki ngiki mu bigenze bite. Hanyuma ku Rwanda igihugu cyacu no kumenyekanisha jenoside no kumenyekanisha ubumwe n'ubwiyunge bw'Abanyarwanda no kumenyekanisha aho u Rwanda rugeze rwiyubaka no kumenyekanisha uruhare rw'u Rwanda mu bibazo biri hirya no hino ku isi, yemwe mugarura umutekano hirya no hino ku isi. Urakoze cyane Sale. Zeno, tugeze kuri ico kibazo wari wahereje ko kare uvuga ko ubu ambasade ziri cyane ku nyungu gusumba kubibazo kuri politike nkuko zatanguye ariko bimeze. Aha nagira ngo utubwire uko ubona ufatiye kuri za ambasade zo mu karere wavuga zo mu Rwanda zo mu Burundi, nivyo baba ariko barisunga muri kino gihe. wowe umfashije ubanje ukabika kino kibazo nkagaruka kuri kijya twari duhejeje donc umunota umwe gusa sindenza usigure ku kijanye n'umutekano abaronderwa n'igihugu runaka. Donc gituma ngeruze ko nuko mugenzanje ari byo yashikirije uko Rwanda rubikora. Donc reka mpere kuvyiza umfatire ku Rwanda gusa. U Rwanda abanyarwanda abenshi abari hanze barashima ko u Rwanda rugerageza rugaha amapasiporo abanyarwanda batiriwe barataha mu Rwanda. Buryo ufatiye kuri kahise ku Rwanda, u Rwanda nico gihugu cari gushiraho nk'ico no kwita itegeko rivuga yuko buri munyarwanda wese azoteza gutaha akaronkera pasiporo mu Rwanda. Ariko bo bageze ku rugero bavuga ati umunyarwanda wese ataco yagirizwa atagira araplayinga pasiporo akayironkera mu gisagara runaka abarimwo, haba nka Pretoria haba bari Burayi bakayibaherayo. Ico rero abajya bari hanze baragikunda cyane gose, nico kintu novuga bashima cyane. Hanyuma ku kijanye nabo barondera nkiri ku Rwanda nyene, uribuka nko mu 2010 na kangahe ngaha muri Afrika y'Epfo hariho umunyapolitike w'u Rwanda yarasiwe ngaha muri Afrika y'Epfo acanke wantanga dufate na Kayumba Nyamwasa. Donc nawe nyene urazi ko yarashwe. Ico nshatse kugigarukako kugira ngo twerekane yuko hariho byukuri ababa baronderwa n'ibyo cyane bajya abantu baba bavuye mu nzego zikomakomeye. Si ku Rwanda gusa rero no ku Burundi hariho abantu dufate nkabo bateye umudurumbanyo mu 2015. Byarabaye no muri nyuma byibuka neza kuri Khashoggi umwe wo muri Arabie Saoudite, umwe yishigwa muri Turkiya. Yego rero akenshi iyo umuntu ibyisho bavyagiriza ca gihugu hagati mico gihe nko muri ngaha muri Afrika y'Epfo ambasade ya Pretoria abanyarwanda benshi bace bayizinuka baravuga ati aba nibo bariko bakorana nibo bariko bakora kugira batumare ibintu nk'ivyo. Ariko ruko ikiyo genda kirahaca niko abantu bagenda barahinduka. Hanyuma ejo bundi wariko uravuga ku Burundi, ngiye ku Burundi abo muri 2015 hariho liste leta yatanze iravuga ati aba bantu bararonderwa n'igihugu. Ijya liste rero bamwe ntibazi yo bari. No kuvuga leta nayo ikikoresha rya perereza ikavuga ati uzoturonkera umuntu tuzomuriha ota kujya Amerika ho rivuga ati uzoturondera umuntu tuzomuriha otanda. Bashaka koresha rya perereza rero bakarondera wa muntu gucyo ni hajya uzobona rero habariho nk'umuntu ajya muri liste aguma avuga ati jewe ndazi ko ndonderwa mfashwe no kwicwa. Rero nta gihugu gishobora kubura rimwe na rimwe ubona kwita umwasi cyane uwo baba barakoranye. Dufate General Godefroid Niyombare yahoze chef d'état major, no kuvuga araza amabanga y'igihugu, arazi aho ibigwanisho bimwe bibikwa bikomakomeye, araza aho ibiriya biri, no kuvuga ujya bavuga ati uyu to muduha twamenye cyo tumukoza kubera bavuga ati uyu asa nkuko ayagiye kutumenera amabanga. No mwase w'igihugu mwasa duteye yomenya aho inguvu zacu ziri aho turi naho inguvu zitari. Urumva mu ico gihe rero niho nagomba kuvuga yuko igihugu cyose akenshi iyo gifise liste y'abantu nkawe kirabandira mugabo su Burundi n'u Rwanda gusa na Amerika umenye yuko nayo nyene ibikora yohoriza gufata abantu yo yakoresheje abahungiye mu Bushinwa n'abahungiye mu Burusiya. Donc kubera ibyo bihugu bikunda kubakingira ikabarondeza imyaka n'imyaka mpaka bafashwe. Urumva rero ico cyo kurondeza siritu ujya muntu wabimvira ati uyu tutamufashe azotusesera gatabi, ico kirakorwa n'ibihugu. So hanyuma rero uribuka nkejo bundi nje kuri kimwe cy'ubutunzi ariko ravuga canke ishusho y'igihugu runaka
ejo bundi mu haciye nk'imyaka 2 abakinyi b'abarundi baje gukina basket ngaha muri Afrika y'Epfo bambaye udupira twanditseko Visit Rwanda. Hanyuma umushikiranganje mwenga j'inkino yaciye abahamagara sinzi umwe yababwiye ati please izo mpuzu ntimuzambare muri ko muraserukira Burundi. Haciye habamwe rero mizantande kubera iki uza guhayagiza igihugu kindi kandi nawe tukunze hiyo buri fise nisho zibiri izo kugenda userukira igihugu cyawe gukina nizo kumenyekanisha igihugu cyawe. Ivyo rero ni bimwe mu byo bituma bavuga ati no umwe wese araba intere z'igihugu ciwe kujya sare yabivuze kame mubanza kuri mu nshingano uba warunze gukora naho uri ambassadeur cyangwa uri umwene igihugu muri ico gihugu yuko ufirifiringa lo minimum yo kugira ngo igihugu cyawe gishobore kugira ishusho nziza hanze. Hanyuma rero mbabarira nze kuri cya kibazo cyawe wari wavuze kijanye yuko ibihugu biriko biraraba inyungu cyane. Nabyo ambassadeur Sara yahije kuvuga nawe nyene. Ejo mu nama twagiranye n'aba ambassadeur bose bo muri Afrika kuri kaminuza nkuru ya Pretoria twari twabatumye ko turiko turabagirisha icyo no kwita training cyangwa workshop cyangwa exchange of novuga les idées académiques cyangwa intellectuelles. Ambassadeur wo muri aserukira Uganda muri Afrika y'Epfo niwe novuga yatanze icyo no kwita concept yanyuze kandi naje nashimye yavuze yuko ubu ibihugu biriko birita icyo no kwita diplomacy economic diplomacy. Kera yatanguye ari business hariya mu ntango bungabo icyo gihe bigitangura nta mafaranga ruvuga yarahari hakoresha icyo no kwita troc. Hanyuma haca haza rero icyo no kwita political. Kenshi political yagiye kuza havuye intambara ya mbere n'iya kabiri y'isi yose. Ubu rero uri kuraraba ukuntu isi iri kiragenda benshi bariko barashigikira kuco no kwita rero inyungu zijanye n'iby'ubutunzi. Nk'akarorero mwabonye ko ndakubwira twari kumwe ejo mu ntuze mu ihugurwa nka Kenya irafise ambassadeur ikaca yongera ikagira uno bita trade attaché. Donc attaché ajanye n'ibintu by'ubudandaji hagati ya Afrika y'Epfo na Kenya. Mugabo rero n'ibindi bihugu dufite nka ambassade y'u Burundi nayo irafise ambassadeur kagira premier conseiller umuhanuzi wa mbere wa ambassadeur ikakigirana attaché militaire. Umwe wese arabanza kuraba inyungu avuga ati hariya ndumikeye mu attaché militaire canke ndumikeye trade attaché nufa bararaba ni hehe aza kunguka. Ubu rero uri kuraraba umuvuduko canke redefinition y'ukuntu novuga ambassade ziriko zirashira gusubiramo uko ambassade ibikorwa zahora zikora nyinshi ziriko zirashira ingufu cyane kubijanye n'ubudandaji gusumba kubijanye na politike. Kuko kera mu bijanye na politike habamo nk'ibintu dufate technology zitaragwira nk'umbure turaza kubigarukako aho wasanga umuntu baramutuma akagenda akavuga akongera akagaruka nta telefone zari zihari ntaki. Umugabo umukuru w'igihugu aravugana n'uyundi gucyo nicyo gituma ushobora gusanga dufate ari gusanga nk'abarundi benshi bari mu Bushinwa. Donc bari mu Bushinwa bakabura ushobora kubafasha. Uburundi ushobora ati no reka twubake ambassade mu Bushinwa kugira ngo abarundi bahuye n'ibibazo batazi igishinwa bace baza kuri ambassade tubaha uwundi mu Burundi avuga igishinwa hanyuma wa Burundi nawe kaca bafasha ko babamuzi. Mwico gihe rero urumva bagenda baraba inyungu rero nizo ziriko ziraza novuga ubu politike ntabwo igihagaze ko cyane umuntu araba inyungu. Nkumbure mu kandi kanya ndaza gusigura kubijanye n'uburyo abambassadeur bakoresha nkwereke ukuntu rimwe na rimwe igihugu usanga kirihomberamwo amahera carishe kuri baba ambassadeur ugasanga umwaka uheze n'ikiyagarutse. Ngira ngo ivyo bijanye novuga nk'akarorero nk'ibiherutse gushikaho nka Amerika iherutse kugabanya ambassade hirya no hino ku isi. Aho urahagemye mission ya ambassade novuga muri dans les années classiques ukajuraba na mission ya ambassade mu gihe cy'ubu hariho ikintu cyahindutse kandi kinini. Ubu novuga ko Amerika yo yaramaze gukagura kubona yuko igikuru umuntu atohagarara ku bya politike cyane mugabo ahagarara ku bya business. Ibyo ku bya business rero aba business bose urazi ikintu cya mbere bakora babanza kuraba ikintu kijanye n'ubunguko amahera nkoresheje muri ibi nza kuyagarura gute nza kunguka gute. Amerika rero nabese muri liste ko igira kabiri ifise ama ambassade menshi ku isi iraraba amahera iriha ugasanga amahera menshi. Nk'akarorero dufatiye nk'umu ambassadeur wo muri Afrika y'Epfo ahembwa hafi $10,000 by'amadolari aho aba ambassadeur bo muri Afrika benshi
kenshi babahembwa hagati y'ibihumbi 5 n'ibihumbi 8. Uravye rero nk'ayo mahera ukacugwiza na za ambasade, ukacugwiza n'abantu batatu baba bayiserukira, ukacugwiza n'ukuntu dufate ushobora gusanga hari ambasade, hakaba na residence, hakaba dufate n'akandi gasanzwe, byose biterezwa kurihwa na ca gihugu, uza gusanga mukoresha amahera menshi cyane. Rero umucamanza akaba aya mahera aragaruka. Intwaro ya Trump rero yararavye amahera akoreshwa mu kuriha abo bantu, aravuga ati turiko tubona yuko umengo dukora duhomba, ntabwo ngukora urimo. Niyo ntumbero rero bo babona yuko bazobandanya bakora, so uvuga ko bugaye mu bijanye na diplomasi, babona yuko bashobora kubandanya bakora biciye muri technology, mugabo bakagabanya igitigiri c'amambasade kugira ngo uburyo bwahora bukora mu ambasade bugarukanwe muri leta. Sare ngira ngo urabyumvise muri kumwe naze no kuri ico ciyumviro canke uko ibintu biko biragenda ubu mu guhindura uko amambasade yahora akora. Bimwe turabyemeranyaho ariko ibindi ntitubyemeranyaho. Ndagaruka cyane ku rugero yatanze rw'u Rwanda n'imikorere y'ubutasi cyangwa se gukurikirana abantu batabyumva kimwe n'igihugu. Nagira ngo numvikanishe ko mbere ya byose ntabwo ndi umuvugizi w'ububanyi n'amahanga bw'u Rwanda, oya. Ariko nagira ngo numvikanishe nk'undi muntu usoma hirya no hino imikorere ya za ambasade, abambasaderi nk'uko mwansabye kujya mu kiganiro nkabikora ubushakashatsi. Ndagira ngo mvuge ko umuambasaderi uhagararira igihugu runaka ashyira mu bikorwa politiki y'icyo gihugu gihagarariwe n'umukuru w'igihugu. Ku Rwanda rero none ahangaha uhera mu 1994 mu kwezi kwa 7 kugeza kuri saa tuganiriraho, nta ambasade ifungurwa ifite umugambi wo kujya gushakisha abanyarwanda ngo bagirirwe nabi, oya. Kandi noneho Rwanda tuzabigira ikiganiro cyihariye dutange n'amazina batari basobanukirwa politiki y'u Rwanda, ariko bakaba ari abanyarwanda bafite uburenganzira bw'igihugu cyabo, bahora iteka ryose baza bayifashijwe na ambasade, yabahaye amapasiporo nk'uko Zeno yabivuze nyine, akaza bagasura igihugu bakongera bakagenda, kandi mu by'ukuri politiki batari bayumva neza. Mu Kirundi tuvuga yuko bishira bakizana mu gihugu c'amavukiro. Exact. Mbese u Rwanda guhera 1994 mu kwezi kwa 7 Zeno nanga tuganira, buri munyarwanda arishyira akizana. Ubwo ngaho humvikana neza. Icya kabiri nkuko warumbajije, imikorera za ambasade si imikorera za ambasade zo muri Afrika cyangwa mu Burayi cyangwa se muri Amerika, zose za ambasade imikorera igenda ihinduka umunsi ku wundi. None angara nkuko Zeno yabivuze, ikiro none ahangaha ni economy. Ni economy cyane ko impungenge nyinshi ku isi zaragabanyutse mu by'ukuri ugereranyije, zaragabanyutse. Aha rero kimwe n'ibindi bihugu, u Rwanda narwo rubona ko ikiri imbere kurusha ibindi byose ari guteza imbere umunyarwanda, agatera imbere ari hanze, akanatera imbere ari mu gihugu. Yari mu gihugu arebererwa n'igihugu bwacyo mu nzego zacyo, uhereye hasi ku murenge, mu kagari, ku mudugudu, kuzamuka kugera kwa Perezida wa Repubulika. Hanze y'igihugu birumvikana ni ambasade yawe iguha ibishaka byose, ariko ikigambiriwe cyane cyane ni iterambere ry'umuntu. Umva rero yuko nje ku giti cyanjye mbona isi tugezeho none ahangaha ari isi yaho umuntu agomba kureba cyane cyane inyungu z'umwenegihugu, umwenegihugu uhagarariwe n'umukuru w'igihugu, umukuru w'igihugu wagutanzeho byinshi akakohereza kujya guhagararira igihugu aho ngaho wagiye. Icyo ugamije gukora ni kiriya yiyemeje gukorera abanyarwanda be, abarundi be, abakongomani be, abatanzania be n'abanyakenya be. Hari ibyo Zeno yavuze yuko ushobora gusanga nk'abantu bari muri ambasade kanaka bashobora guhembwa umushahara bakariha amazu, ariko uravye nk'umwaka uheze ukaraba amahera igihugu catanze nico binjije, kubera turi muri ya ntumbero yuko baraba ico igihugu ndaco kikuramwo, ugasanga igihugu carahomvye. Ibyo byo murabona ko ubu ari byo biriko birakurikizwa nk'uko Zeno yavuze yuko na Amerika yoba ari byo yaravye. Burya ibihugu bikomeye akenshi rimwe na rimwe bishobora guhomba kubera umubare mwinshi w'abadiplomate babohereza hirya no hino, batanabanje no kureba ngo mbese turifuza kuzakura yiki, ko akenshi nta nicyo banakura muri ibyo bihugu boherezamo ambasaderi. Ahubwo rimwe na rimwe hari igihe baba barabohereje kubera politiki runaka iri muri ako gace, iyo politiki yarangira bagasanga ntacyo barimo gukora. Ku bihugu rero bikiri mu nzira z'amajyambere bifite ubushobozi bugomba kubungabungwa no kwitabwaho, ntabwo byakohereza mu ambasaderi batari babasha kubona icyo bazakura muri icyo gihugu. Ntabwo umukuru w'igihugu yafata icyemezo cyo kohereza mu ambasaderi aho ariho hose atari yabanza kumenya ngo aha hazavayo iki. Nje mpamya neza rero yuko ku bihugu nk'ibihugu byacu, abayobozi bacu, abakuru b'ibihugu byacu
icyambere babanza kureba ni ukureba ngo hano hazava iki. Ntamya neza nashidikanya ko icyo baba baratekereje kiruta cyane icyo batanga kugira ngo kigerweho. Harimo inyungu rero zigera ku bihugu iyo ibihugu byabanje kureba icyo bishaka aho byoje amasaderi. Siriya reka mperaheze kw'ico Saleh yaravuze nawe. Burya ambasade nk'uko Saleh abivuze, umukuru w'igihugu ntapfa kuvuga ati ndemeye iri ambasade igende yo gusa atatwa n'inyungu. Mugabo rero ikibazo aho kiza nyamukuru ni ico twokwita evaluation annuelle. Umwaka uheze ubushikiranganji buragira evaluation bw'amahera yakoreshejwe n'amahera bwatanze. Umwihwezo w'uburyo bwakoreshejwe. Uburyo bwakoreshejwe nubwo bungutse, ibyo bintu bibiri bategeza kubikompara bakashira ku munzane bakarabati twungutse gute ataco mwungutse mukaraba ibyo mwakuyeyo mukaraba n'uburyo mwakoresheje mwico gihe ambasade mwategeza guca mu ntovuga ngo muyugare mugambo nashoboye gukurayo ambasaderi hagasigara mwico no kwita umukonsilo canke hagasigarayo umwatashe novuga ujanye n'ubudandaji canke wikindi kimwe. Novuga ko ambasade novuga ko ico kintu ca mbere gitwara uburyo bwinshi nko mu bushikiranganji bw'imigenderanire, kuko rimwe na rimwe igihugu wanashaka kujya narabivuze kare cyashobora no kubihomberamo n'imiburiburi amahera bahemba abambasaderi yategeza kugaruka mu nzira cankiri Uburundi nkuko n'ibindi bihugu navuze salaire novuga moye kenshi abambasaderi bagwa hagati y'ibihumbi 4 n'ibihumbi 8 by'amadolari. Kiretse Afrika y'Epfo na Nigeria aribo bahemba menshi kandi benshi babahemba $. Ufatire ku bihumbi 6 rero ufatishije igitigiri c'ibihumbi 6 ukacija nko no kwita kuri marché noire ho idolari rurivunjwa ku bihumbi 7 mu mwaka musori uza gusanga bahembwa tufate navuye ko ufatiye kuri ambasade 28 chaziba ibihumbi 168 by'amadolari. Ico giharuro kigwije n'ibihumbi uza gucutora umuriyari n'imiliyoni 176 mahera y'amarundi. Uciyo rero ushirako amahera novuga bahemba abatashe militaire bahemba aba premier conseiller uza gucusanga ni Uburundi nko mu ntuze mu mwaka buza gukoresha imiliyaridi hafi 3 z'amahera y'amarundi. Izo miliyaridi harimo novuga nk'ibitaro ariko zeno muri icyo gihe nyene nyimba ari umwaka waharuye hari ibikorwa baba bakoze, hari kuzana abagwiza tunga gushira imitahe yabo mu Burundi, hari guhamagara abanabariya baza kuraba ikintu bo kunganira abanyagihugu ari mu Burundi ko saba abambasaderi ntibaserukira ibihugu byabo mu bindi bihugu gusa baraserukira ibihugu byabo no mu mashiramwe mpuzamakungu. Ego ico ndacemera kuja muri bya bina kubwira umwaka uheze muragira evaluation mukaraba wazanye abangana gute uravye bari abantu baje icyo bazanye ikiraro ni kinini ya murakompara hama mukavuga muti no dufatiye kuri uyu yakoze turabona yuko byukuri harabaye mugunguko kuko urumva nkuko ndakunda bivuga ufatiye kuri ivyo usize mu Marundi umwambasaderi urabona ko umwe ufatiye nko ku 6 by'amadolari wese mu Marundi aca hemba miliyoni 42 ubwana ashaka ufatiye kuri bijya jambo mukuru w'igihugu yafike ibyo bijanye no musahara hembwa nawe ngene ayo mahera urumva uvuga ko atayashikana. Uraba rero ayo n'amahera menshi cyane kandi ayo abari umushahara gusa hagiye ko amahera amwe novuga yo kuriha ambasade ayo kuriha ama residence ucu usanga biza kugwa mu miliyaridi hafi novuga ziza kurenga wanashaka na 10 nka ambasade novuga yo muri ntuze yo mu Bwongereza irazimvye umuntu ayira mu ma pound, ambasade yo mu France umuntu ayira mu ma euro, ambasade yo muri Afrika y'Epfo umuntu ayira novuga mu marandi. Donc ucu usanga ibindi bihugu bifise amahera yabo afite agaciro bikaca biremera Burundi. Aho rese naje kubijanye n'imisi mikuru novuga ngikamaro nk'imisi mikuru ya independence aho Burundi bugaruka kandi buza gufasha kugira ngo ya misi mikuru ize kushobora kuranguka. Iyo uri kurakora mukabona murunguka ntaco buza ambasade itabandanye, ariko mushize ku munzane mukaraba mukabona nta kintu cavuye kinini byiza muramurugaye hanyuma mugashiraho abono kwita nk'umu conseil akaba arakora ibikorwa bibayabaye. Ikindi naco no kugira nuko avec la technologie akenshi ibyo ambasaderi bakora kera ubu uri kurabiraba kiretse gusa kubonekesha ishusho y'igihugu akenshi abakuru b'igihugu barashobora kuyivuganira hagati yabo ibitakorwa mbere igihe misyo z'abambasaderi rozata. Ego twatugejejeho ku kibazo cerekeye ubudahangagwa buhabwa abaseruka ibihugu byabo mu bindi bihugu. Ubwo budahangagwa bari kuririki bubabuziki bagize ikosa ntibafatwa igihugu barimwo novuga gisaba igihugu kigenzi caco ko yotahanwa bakamusubiriza mugabo muri ico gihe hari ico no kwita icyatumye batamushaka. Ivyo byarabaye ngaha muri Afrika y'Epfo aho ambasade novuga umengo y'u Rwanda n'u Burundi Malawi
n'izindi zagirijwe ko harimo abadiplomate bakora ibintu bijanye no kudandaza inzoga zitari kuriye n'amategeko. Afrika y'Epfo yaciye isaba yuko abo badiplomate bosubirizwa, kandi Uburundi bwarabikoze mu maguru masha. Iyo immunité si ikintu cy'igihugu kimwe, ni convention internationale. Reka cengenderaho ngene nsigura ku kibazo kijanye mbega igipolisi kirarekuriye kuza gufatira umuntu muri ambasade y'ikindi gihugu, ntikirekuriwe ukurikira amategeko avuga kuza gufata umuntu yamaze kunyegeza muri ambasade y'u Burundi. Urazi ko ni Burundi nk'abagore b'umukuru w'igihugu dufate nka Mukandadaye n'abandi waragiye urabona bavuga yuko bahungiye muri ambasade. Ni ukuvuga uteye ambasade ubusa nko kuteye cyangwa igihugu kandi kivuna ubwo budahangwagwa aheshi burakurikizwa. Ubivuze neza, aheshi burakurikizwa, ariko haraho budakurikizwa. Muribuka ko hari ubuserukira igihugu ca Amerika yiciwe muri Libya, muribuka muri izi ntambara zo mu kigobe c'abarabu hariho ambasade ya Amerika yaratewe n'ibombe vya Iran. Ibyo biraheza bica bigenda gute? Hari amategeko y'intambara mu bisanzwe byose turiko turabivuga. Iyo gihe hari amahoro mu ntambara, mu bamuzi yuko uwari we wese ashobora gutegwa. Iyo hamaze kuba declaration de la guerre mwavuga ati hari intambara hagati y'ikindi gihugu, ayo yani mategeko yose niko ndavuga aca basuspend mpaka aya mahoro abanje kugaruka. Nico gituma iyo habaye intambara igihugu kimenyesha buri muntu kugira ngo bumve situation kibaye kirimo. Ariko amategeko yavyendatekanya yuko iyo habaye intambara igihugu ambassadeur abarimwo kimufasha kikamuha uburyo bwo kuva muri ico gihugu. Ego mugabo reka umva kubijanye n'indishi n'ibyo nagoma n'injako, ibijanye n'indishi mu bisubiramwo amahoro yarabanje kugaruka. Hanyuma igihugu abarimwo cyateza gukingira abo ambassadeur, ni itegeko kubakingira na cyane cyane kubakingira ikintu coza gituma bicwa. Iyo batabikoze hariho itegeko ribihana rivuga iki? Mu gihe mu bisanzwe baba batabikoze baca bikora kuri ya mategeko mpuzamakungu ajya novuga yasimye ko Ivene murashobora kwitwarira ikindi gihugu muri ya court international. Hanyuma mpuzamakungu mpana byaho ego irabatunganiriza. Ego sare nawe nico nyene nashanda babaze mwe mwarabaye ambassadeur, ibintu byerekeye ubudahangagwa bibarekurira iki, bibabuziki? Mbere yo kugisubiza ku budahangarwa reka nongere kuri kiriya cy'inyungu ibihugu biba bifite. Nagira ngo mvuge nti ku nyungu rwose iyo zitagerwaho nibaza ko gufunga ambasade bikwiye. Imana ishimwe ntabwo twagera kuri urwo rwego, kuko akenshi umukuru iyo akohereje ministeri iragufasha, inzego zose zikagufasha kugira ngo ugere ku nshingano wahawe n'umukuru w'igihugu. Cy'urugero nka Visit Rwanda, ambasade y'Ubwongereza uburyo yabikoze ni ibintu biri ku mbuga mushatse mwabisoma. Nagira nti Visit Rwanda amafaranga byinjirije igihugu arenze cyane ayo u Rwanda rwatanze yemwe kuri Arsenal, nayo u Rwanda rwatanze kuri ambasade, ku buzima bwa ambasade n'abakozi n'amacumbi na buri kimwe cyose. Uvuga ngo amafaranga yinjiye mu Rwanda n'indi myaka myinshi iri imbere yamaze kwishyurwa rwose. Uretse nimba atari ibanga ayo mahera yowangana iki ugereranije nayo u Rwanda rwatanze? Uzayasome kuri RDB, ko sindi umuvugizi wa RDB. Uzasome kuri RDB bazakwereka amafaranga Visit Rwanda imaze kwinjiza mu gihugu. Ni ibintu biri aho ngaho birasomwa na buri wese. Hanyuma nze ku kibazo rero warumbajije ubudahangarwa bw'umudiplomate uwo ari we wese na ambassadeur arimo buba buhari iteka ryose iyo abo bantu batari bagwa ku rwego rwo kwitwa persona non grata. Ni ukuvuga ngo iyo ugikora ibyo usabwa, iyo utivanga muri politiki y'icyo gihugu, urugero nko gushyikira amashyaka rimwe na rimwe atavuga kimwe na leta, ugasanga wivanze muri politiki z'igihugu ukabangamira umutekano w'icyo gihugu, icyo gihe ubudahangarwa bwawe buba buhari. Ariko iyo maze kugaragara yuko umaze kuba nyine wa muntu nkuko namaze kuva mu kanya persona non grata, icyo gihe igihugu cyawe cyagutahana. Ni ryari rero umuntu ashobora kwirukanwa muri ubwo buryo nk'ikintu aba yakoze gikomeye? Iyo yivanze muri politiki y'igihugu akora ibikorwa bishobora guhungabanya umutekano n'ubusugire bw'igihugu, iyo bigaragara yuko ibikorwa bye bitabanira neza, bitashyigikira umubano mwiza hagati y'igihugu cyamutumye n'igihugu cyamwakiriye, iyo byatangiye kugaragara yuko arimo kwegeranya amakuru twagita espionage, amakuru atemerewe kwegeranya, icyo gihe biba byabaye ikibazo. Izo ngorane zose rero nizo zituma ibihugu bivanaho icyizere ku muntu wari waragihawe yoherejwe n'umukuru w'igihugu cye akaza kwitwara rya zina nkuko narivuze kare. Icyo gihe ikurikiraho niki? Ikurikiraho nuko igihugu cyamwohereje kimutahana, kubera ko nkuko zina yari yabivuze ntabwo bafungirwa aho boherejwe, boherezwa iwabo hanyuma akaza kuba izindi nkurikizi zimukurikirana yageze iwabo. Ariko noneho nkuko wari wabibasha, nanone hari umudiplomate ushobora gupfira mu gihugu mu bihe by'intambara. Ni ukuvuga ngo iyo intambara ibaye muri buri gihugu icyo ari cyo cyose, wa mudiplomate cya gihugu cyamwakira akoreramo atari yaba umuntu mubi,
ni ukuvuga ngo bafite inshingano zo kumubungabunga, kumurwanirira, kuba bamwimura bakamujyana ahandi cyangwa se byaba ngombwa bakamusubiza iwabo. Uwo mudiplomate iyo ari mu gihugu runaka ahakorera, ibyo abakora byose biba bizwi n'icyo gihugu akoreramo n'igihugu cyamwohereje. Icyo gihe rero iyo habaye intambara agomba kubungwabungwa. Icya nyuma narangirizaho ni uko niyo intambara ikaze, wenda igihugu cyatembagaye, ingabo zatembagaye nk'uko Zana yabivuze, icyo gihe nyine ni ugutegereza yuko umutekano ubaho, hanyuma akazarebwa uko byagenda. Hari abicwa rero, iyo yagize uwicwa, bwa budahangarwa butuma ukupfa kuriya mu diplomate bisaba igihugu yapfiriyemo ko nikora iperereza, hanyuma buri wese wagaragaye muri gahunda z'urupfu rw'uriya mu diplomate, icyo gihe uwo akurikiranwa n'inzego zibishinzwe. Yemwe bikaba byanakwimuka bikaza mu mategeko mpuzamahanga ngo barebe byagenze bite ngo umudiplomate runaka uhagarariye igihugu runaka apfira mu gihugu runaka. Ariko baravuga yuko rimwe ubwo budahangagwa udafatiye kuri ivyo bintu bikomeye cyane gose bituma yirukanwa, hariho abantu benshi basorokira ibihugu byabo babukoresha nabi mu mategeko usanga agenga igihugu baba barimwo. Aho umuntu yotanga akarorero, aho usanga nk'imodoka ya ambassade ihagaze aho abandi badashobora guhagarara, mugabo kubera yitwaje bwa budahangagwa akaba yabangamiye abantu, ariko nanone nabo n'abajejwe umutekano badafise uburenganzira bwo kumufata cyangwa ngo bamukareco kimwe n'abandi bateza kubahiriza ayo mategeko canke mu bindi bintu nk'ivyo nk'akaboregwe n'ibindi bintu. Ivyo nibyo bigenda byegeranywa bikaza kubyara kuba wa muntu utagikenewe mu gihugu. Erega burya polisi isanze imodoka bamenya uwayigenzaga, baba bayifotoye, baba batanze raporo, hanyuma niko bigenda byegeranywa kugeza ku gihe wa muntu azaba ari umuntu utagikenewe muri iki gihugu. Hanyuma hariho igihe Sale abajejwe abaseruka ibihugu byabo nabo nyene bafata ingingo iyo bahamagawe n'igihugu cyabati akazi kanyu kararangiye ni mutahuke, babandi bakanka ugasanga bafashe ingingo yo kuguma mu gihugu babarungitsemo. Ivyo byo bica bigenda gute? Ivyo nabyo rimwe na rimwe biterwa na za politiki zaho baba baraturutse. Iyo uvuye mu gihugu kidafite gahunda birumvikana ushaka gufata n'icyemezo kidafite gahunda, kugira ngo umukuru w'igihugu akwizere aguhe ubushobozi akohereza kujya kumuhagararira, nuko aba arakubonye ubunyangamugayo butuma utagomba gukora amakosa. Ariko nimba umuntu aturuka mu gihugu kitabanza kureba ibyo byose, aho umukuru w'igihugu ushaka guca gusa agafata icyemezo akohereza umuntu, inzego ze zimufasha muri gahunda zose zitamugira inama cyangwa se zamugira inama akabyanga, kiba ari ingorane nyine. Ibyo ni ibibazo Imana ibabarira ibyo bihugu biteye bityo. Ico gihugu cyo kiba cemeye kukugumya kandi cyakizi yuko wari waje guserukira igihugu, imigenderanire n'icyo kindi gihugu bica bigenda gute? Iyo igihugu ugihungiyemo uwatakaje byose ubabaye impunzi nyine nk'uko Zena bivugaga. Ndabibutse ko ikiganiro ari mvo n'imvano mugikurikiranira kuri Facebook kuri BBC Gahuza no ku rubuga rwa BBC Gahuza akaburungu.com hamwe no kuri Radio Kisoro FM iri muri Uganda. Zeno wavyumvise? Niba wanyumvise nariko ndabaza mbega ibyo bintu bica bigenda gute mu gihe nk'umuntu warungitse ati guserukira igihugu hanyuma agafata ingingo ca yigumira hageze yuko ataha. Reka mpere kwa kijya wavuze cyo mu diplomate ashobora kugenda agaparika imodoka yiwe nkajya hagenewe guparika ibimuga canke agaparika mu barabara ko yishakiye. Nko muri Afrika y'Epfo barafise ico no kwita umugwi w'igipolisi ujejwe abadiplomate. Udufate yakugiriye nabi uhamagara inomero y'igipolisi kijejwe abadiplomate. Igisata kijejwe abadiplomate. Asha kandi bo barabakarira kabisa ukabona nyene ko babakariye. Malgré ya immunité barabakarira, kandi nabo iyo babonye ya police ari yije diplomate barazi yuko raporo bazotanga baritari raporo imeze neza, baranyaruka kuca bava muri rya kosa canka aho bishitse rimwe na rimwe bagasaba imbabazi. Hanyuma kwico kindi kibazo uvuze mu Kirundi babyita kwa umuti waheraye. Donc iyo bagiye bakaha umuti waheraye mu bisanzwe arinza herayo aba yari yaragurishije igihugu ciwe imbere. Kujya Sare yabivuze umukuru w'igihugu imbere yo kanoma yabanza kwiga neza karaba by'ukuri ko uwo muntu ari umuntu akunda igihugu ciwe, kuko akenshi hariho abagenda dufate nk'abavuye mu bihugu byo muri Afrika bakabavuye ahantu novuga bakenye, bagukuye mu gisuru bakagushira i Washington umva wibona umenga ukundi. Hariho rero ico nkumbure wakatishije utavuze muganje reka ndagivuga. Umudiplomate baramugura kujya kumukinyi bakakubwira ati we tuzoguha OTAN, wewe uzohora uduha inkuru zose zijanye na biriya.
hanyuma mwico gihugu uvanga usanga ufise rero mission zibiri, mission z'igihugu cawe na mission y'abakuguze. Donc hanyuma rero ukikeka ati uko byose ko bantumyeko kandi nkabona ari gihutihuti ahantu nibaza ko atari heza, aca hitamwe rero kuguma hahandi narijya hahandi bafise ibyo bari basanzwe bakorana nabo baca bamukingira hanyuma akagumamo. Bensire hazoba izindi manza mu nyuma haraho mu kwisigura kuvuga yuko par exemple aho hantu habaye umwanya munini, ari naco gituma abambasaderi burya nko mu bihugu nka Amerika ntirenza ku imyaka 3. Imyaka 3 iheze baca gukurayo. Uko kuntu abambasaderi bagenda bakagumayo bakazomara igihe kirekire, nivyo bituma umwambasaderi ahinduka akaca asanga ya esprit hari yagiye guserukira yaramutwaye, yarakase asigaye akunda igihugu arimwo gusumba igihugu camutumye. Ivyo rero birashoboka aho umuntu ashobora kugurisha amabanga y'igihugu ciwe kubera amahera, ugasanga rero araguzwe aciyahisemwo no niwe ntuzosubire kuhamubwira akemera yuko ubuzima bwiwe bwose agiye kubaho handi. None igihugu kiba carungitse uwo mu ambassadeur nico kimuhaye urwo rupapuro rwo kuba muri ico gihugu kandi kizi neza ko yari yaje mu kazi, bica bigenda gute? Imigenderanire ntiba myiza, haca haba cyo no kwita bien sûr imigenderanire murabandanya mugamo wamuzi yuko babikiye umwasi. Uburundi n'u Rwanda warabibonye, Uburundi bwaragiriza u Rwanda yuko babitsa abantu bagerageje kugira tera kudeta muri 2015 ushaka n'imbibe zugawe. Uburundi buravuga incuro nyinshi yuko u Rwanda rwabikiye abasi. U Rwanda warabibonye ko rwagirije Afrika y'Epfo rwabitse Kayumba Nyamwasa, kandi Afrika y'Epfo iremanga yuko Kayumba Nyamwasa ahari. N'ahandi rugenda turavuga Amerika yaragirije yuko Uburusiya hari abantu babitse, Ubushinwa gutyo. No kuvuga habaye icyo no kwita icuka kitameze neza. Hariho nico twita redynamisation ya relation diplomatique, mukagera ku rugero wumva ati tweshanje umpuriye nane ndaguhuye. Nico gihe rero wumva uba wabaye nk'ikitandatu wowe naho uri hariya abavuga ati uyu muntu turamusubiye cyangwa intwaro zigahinduka. Intwaro uwundi muntu aje akavuga ati twebwe uyu muntu tumubika turamurungitse hari iwabo. Mugabo rero rimwe na rimwe kenshi iyo ya ntwari azi kitazomukingira n'ubundi aca yimura akaja mu kindi gihugu. Reka rero ngira ngo ndabakaryo mu kurangiza cyo higaniro mutange mugire ico muhanuye ku bihugu byo muri Afrika cyane byo mu karere kukungene hotunganywa ingene abambasaderi barungikwa mu bihugu ibi nabiriye ariko kandi bikagira akamaro abene gihugu. Jewe nibaza ko atavyishinza kuvuga kuri ivyo, mugabo nibaza yuko bakwiye kuraba imbere yuko barungika umwambasaderi ahantu umwaka uheze inyungu bakuyemo n'amahera bakoresheje basanze atagunko rwabaye mu mwaka ugira kabiri bakaja nk'icyo no kwita alert phase. Kavuga ati no uko biri kose areka tugerageze tuhanyeze turabe imyaka 3 babonye igiye guhera bakabona nta nyungu yo yavuyeyo, uwo mwambasaderi mu bisanzwe bakwiye kumuhindura. Nta gukora usubira inyuma, niba twifuza iterambere ntidushobora gufata y'amahera tukuronka hari waca goya akaja sasa kuri abambasaderi mu mahera y'agaciro. Donc mwico gihe uburiko wewe urateza ibindi bihugu imbere alors que wari gushobora kugabanya, kuko ubu hariho ibintu umuntu ashobora gukora atiriwe ararungika umwambasaderi ufatiye aho technology igeze. Ngabo kandi hariho n'ibindi bihugu usanga biba ngombwa nk'abo ariko baragenda mu bihugu by'abarabu abenshi usanga ari abantu babarimu cyangwa usanga abantu bize kaminuza y'u Burundi bajya abantu bari bafite ibindi bintu Burundi bwoshobora kubakoresha cyane bakagenda biri organize, kuko bagiye biri organize igihugu ntigihomba. Yumva niyo haje bacabara igitigiri cy'abantu bari bakavuga ati reka turungikeyo umwambasaderi n'ahata umwambasaderi twadufise hanyuma bakagenda mu kindi gihugu timbega hari aho ubu bimeze gute hani naho bakavuga ati no tufatiye uko bimeze hari ubu tubona twokugara hagasigarayo umukonsira gusa. Nk'u Burundi vraiment amahera bukoresha ni menshi, bifoke bicara ibiganiro nk'ibi n'umukuru w'igihugu akwiye kubyumviriza cyangwa abamwumviriza ibi ni ibintu abandi barabiriha iyo turiko turagira amanalize ngaha. Mugabo ibi twe tubitanga ko yatuzi ari urukundo dukunda igihugu, irifoke baba babyumviriza kugira ngo babikorereko. Nimba umukuru w'igihugu runaka umugendeye kabiri nawe ugira gatatu bateza kumutumako akazi, hategeza kubamwo bilateral cooperation ku buryo tavyo kugenda hariya ukagenda incuro 2-3 wawe undi n'abatarazi wawe muco musanga mukoresha amahera menshi. Dukore rero ku buryo haba ico no kwita kuziganya. Hariho umugambi mukuru w'igihugu yari yavuze yuko umuntu wese ari hanze y'u Burundi yategeza kuriha n'imiburi amadolari 5 mu kwezi. Siriya ngobona kugira yuko urya mugambi 5 wanashaka ni make. Irumva ingorane kugira nabivuze kare ntibazi igitigi c'abarundi bari hanze.
amambasade menshi aragenda umwambasaderi akajayo ntamenye n'igitigiri c'abaserukira. Sale tuko turasozera nawe gira ico uvuze kugira ngo mu vy'ukuri mu bihugu vyacu mu karere ibihugu vyacu bigire ico bikuye muri diplomasi ico bikuye mu baserukira ibihugu vyabo mu yandi makungu ntibagende gusa ngo bahembwe babeho neza ariko n'umunyagihugu hari iyo yavuye abone akarusho. Ndabashimiye cyane nk'uko twabivuze za ambasade zikoramo intumwa abakuru b'ibihugu byacu mu karere kacu bashishoza cyane bakohereza abakozi muri za ambasade bashingiye ku bushobozi bwabo bigatanga umusaruro rwose abo ngabo bakomereza aho ngaho birumvikana rimwe na rimwe habonekamo n'abandi bantu badafite ubunyangamugayo bataye agaciro rimwe na rimwe ariko ibyo byose tuvuge tuti turashimira abakuru b'ibihugu bagerageza gushishoza bakohereza intumwa zabo abadiplomate muri za ambasade ariko bagatanga umusaruro bityo bakomeza baheshema uwabohereje hanze n'icyizere yabagiriye nikiraza amasinde. Murakoze cyane. Ego murakoze cyane kuba mwari mwitavye kino kiganiro. Sale ndagushimiye. Murakoze cyane. Ego Zeno nawe ndagwekengurukiye kuba wari waje muri kino kiganiro kugira ngo utange umuco kuri iki kibazo c'abaserukira ibihugu vyabo mu makungu. Murakoze hanyuma nanje nkuko Sare yarabivuze ndashimira abambasaderi bakora neza no ku ruhande rw'u Burundi hari abambasaderi bakora neza. Ikiganiro c'imbonimbano c'umunsi kigarukiye ngaha reka nshimire abakigizemwo uruhara nshimire na mwebwe mwagikurikiranye mwari kumwe na Siriyake muhawe nayo mu buhinga bw'ivyuma mwari kumwe na Herbert Masuwa naho utaha.